Hello ladies and gentlemen, welcome back to my YouTube channel Congereza cyoroshye. This is teacher Fabrice na movies. Ndabaramukije mwese bashingana namwe bapfasoni. Ndabaye ikaze kandi ku rubuga rwacu Congereza cyoroshye. Uyu numwigisha Fabrice na movies. What are we going to learn today? Uno munsi twafa twigiki. We are going to learn English vocabulary. Uno munsi tuzakwiga amajambo y'Icyongereza. It means we are going to learn some words you can use while thanking someone. Tuza kwiga amajambo ushobora gukoresha mu gihe uba uriko urashimira umuntu. Right? Expression number 1, thanks. Thanks. Ijambo rya mbere, thanks. Thanks bisigura urakoze. Number 2, thanks a lot. Thanks a lot. Thanks a lot. Urakoze cyane. Ya gatatu, thank you so much. Thank you so much. Thank you so much bisigura urakoze cyane. Right? Number 4, thanks a million. Thanks a million. Thanks a million. Urakoze cyane. Number 5, thanks for your help. Thanks for your help. Thanks for your help. Urakoze ku bufasha bwawe. The last one, I owe you one. I owe you one. I owe you one. Ikizo ngiriye nzokigusubiriza mu nkoko. Alright guys, thanks very much for your attention. Ndabashimiye cyane kuba mwankurikiranye. I would like to invite you to subscribe to our YouTube channel. Kama ndabatumiriye kandi kugira subscribe ku rubuga rwacu rwa YouTube channel kugira mutazora mucikwa n'ivyigwa ducishako bizoba bibafasha mu buzima bwa misi yose. Abafisa ama interview y'akazi, abasaba visa cyangwa n'ushaka gukoresha mu buzima busanzwe, mwese murahawe ikaze ku rubuga rwacu Icyongereza cyoroshye. Goodbye.